ubururu bwa verbe to be isigura kuba ni present. Turavuga tuti she is happy. She is happy. Aranezerewe. She is happy. Aranezerewe. Aka ni akararo ka mbere. She is happy. Aranezerewe. Then she is not happy. She is not happy. Ntanezerewe. Mu guhakana not dukoresha akajambo not naho kaje hagati ya is na happy, hagati ya verb na adjective. She is not happy. Then we move again. She is not happy. Ntanezerewe. She is not happy. Ntanezerewe. Iyo ari simple present. Reka tuje muri simple past nasigura muri kahise. Kahise tuvuga ati they were here last night. Bari bari ngaha ijoro riheze. Bari bari ngaha mu ijoro riheze. They were here last night. They were here last night. And they were not here last night. They were not here last night. Ntibari bari ngaha mu ijoro riheze. They were not here last night. They were not here last night. Ntibari bari ngaha mu ijoro riheze. Aho yari muri simple past. Simple past kahise. And then future. Future ni kazoza. I will be a doctor. I will be a doctor. Nzoba muganga. I will be a doctor. Nzoba muganga. Umudokter. I will not be a doctor. Naho buhakanyishuzemwo not. I will not be a doctor. Sinzoba muganga. Mugokana muri kazoza dufata dushira not hagati ya will hamwe na be. Kuko nababwiye kugira ngo conjugate muri kazoza verb yariyo yose dufata will nakajambo ni CJ za subject twiga abatazize mucemo abamanuke video ngaha mu saro video ya subject. Dufata subject guteranya will guteranya verb tugomba gukonjugate muri kazoza. Ikintu tugomba kuvuga muri kazoza namba ari kujya ni I will eat. So I will be a doctor. Nzoba muganga. Hanyuma mu guhakana tudufata kakajambo not dukoresha mu guhakana tugashira hagati ya will niyo verb. Nka dufise to be ntiduvuga ati I will not be. I will not be a doctor. Sinzoba umuganga cyangwa se tuvuge canke umudokter. I will not be a doctor. I will not be a doctor. Let's keep on dusome duhere kuri present. Present murayibona. Akaroro ka mbere rero ni she is happy. She is happy. Aranezerewe. She is happy. Aranezerewe. She is not happy. She is not happy. Ntanezerewe. Or she is not happy. Ntanezerewe. And they were not again muri past, simple past. They were here last night. Bari bari ngaha ijoro riheze. And they were not here last night. Ntibari bari ngaha mu ijoro riheze. And they were not here last night. Ntibari bari ngaha mu ijoro riheze. Twagiye muri kazoza in the future. Future misose amari kazoza. Future nayo yerekanwa n'akajambo will. I will be a doctor. I will be a doctor. Nzoba umudokter. I will not be a doctor. Sinzoba umudokter. I will not be a doctor. I will not be a doctor. I will not be a doctor. Sinzoba umudokter. Reka rero dusome sitako turasigura tugire rimwe turadusoma igihungane ryose kabiri. Nukuvuga duhera muri present. Let's go. She is happy. She is happy. She is not happy. She is not happy. She is not happy. She is not happy. Past. They were here last night. They were here last night. They were not 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 here last night. Future. I will be a doctor.
I will be a doctor. I will not 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 be a doctor. Hanyuma icyiza cyo kumenya iri rivuga to be rigufasha mu kugira gute mu kuvuga no gushobora guformira iyindi myanya nka kubuki, kubuka kibandanya, present continuous, past continuous, present perfect continuous. Yose ni imyanya tuza turiga buke mpaka tuyimenye. So reka rero ndagushimire we twabanye muri iyi video, nizera yuko yagize ico ikumariye. Ndakwibutsa kugira subscribe, comment and share, mutubwire ibitekerezo byanyu, donc mugire icyo mudutere muri commentaire, mutubwire nimba video yabanezeye canke hari icyo yabafashije, mushire muri commentaire. Hanyuma ibisigaye navyo tuzisoma tuze turabishura, turabe n'ibyo twokora. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.